Hello guys, mugire umunsi wa mbere mwiza, intango nziza zindwi mumererwe neza muherereye hose. Amakuru yacu reka tuyahere ku baba mu rugamba. Abakinyi akaba bandanya kuza inyuma Macedonia bazonkiza Philippe Nseyimana hamwe n'abandi bakinyi bashika bane bakina muri Tanzania, akore n'abandi bakinyi babandanya guhaguruka ko uyu munsi. Abakinyi bashika kuri 8 bose bahagurutse basanga ari Bujumbura. Hakarimo abakinyi batandatu bakina mu gihugu ca Kenya aribo Enoke Sawamukama, Olimwengu Gilles, hakabamo Justin Ndikumana, hakabamo Amis Coutinho, hakabamo na Shimirimana David hamwe na Shaka Bienveni. Hakaba samaze guhaguruka baje ini Bujumbura. Akabandi bakinyi bahagurutse bafashe indege bazi ni Bujumbura rindi warugira Christophe yavuye mu gihugu ca Portugal mugwi Lexos, hamwe rero n'uyu mugabo nawe yafashe indege ava muri South Africa, uyu Frederic Sabiyumva mugwi wa Chipa United. Akaba yamaze guhaguruka aza ino Bujumbura. Akaba abakinyi rutegereje harimo ba Amis Cedric, Amis Mohamed, bamwe bazova mu ivyo bihugu nyene vyo ku mugabane wa Buraya. Akaba rero tugitegereje akaba umukinyi wa nyuma azoshika ku munsi wa gatatu igerekezo ya 24. Abakinyi bose bamaze gushika urukino ni ku munsi wa gatanu. Murabizi uri kunama mu rugamba nyene mukaba mwaramenye yuko FFP yamaze guhagarika abamenyesha makuru kuva umunsi mu myimenyerezo y'intamba mu rugamba kuri stade Ntwari na umenyesha makuru yemerewe kwinjira kuraba ukuntu imyimenyerezo imiragenda. Utavyo umutazovyubahiriza akazoca yakwa ikarata yiwe y'akazi. Akaba ari uko mu by'ukuri y'amategeko intamba mu rugamba zashirwa mu bwo kwitegura batari ko pressure, batari ko amajambo n'ibindi bintu nk'ivyo bibashobora kubatesha umutwe imbere y'urukino. Muravika no ku rukino rwa Gabo rumwe twakina mu mwaka weze vyabaye. Akaba yari atagishasha kirimo ariko kugira bakingira bakinyi mu mutwe babandanye concentrate ku rukino gusa atakindi kintu cy'abandi bantu babica mu vy'ukuri mu mutwe. La Gazzetta dello Sport mu gihugu ca Butaliyani tubwira ati Ibrahimovic yongeye guhoshaje AC Milan. Akaba yatsinze umugwi wa Fiorentina ibitsina 3 muri 2 harimo mu vy'ukuri le mutita kuko niyo yatanguye gutsindwa. Akaba ari AC Milan bananje gushira pressure kuri Inter domina kuri Scudetto y'umwaka. La Gazzetta dello Sport kandi natubwira yuko Andrea Pirlo ngo ari mu bibazo bimumenyereza wa Juventus no kwigenza nabi ku munsi w'ejo gatsindwa na Benevento gisinde kimwe bose bamusanze muhira. Akaba ataka icizere ca Scudetto y'umwaka. Akaba mu vy'ingo ari mu bibazo ashobora kwirukanwa natatsinda derby bafitanye n'umugwi wa Torino muri iyi ndwi. Kimenyesha makuru Tutto Sport nico kigaruka ko neza kitubwira kiti adatsinze iyi derby mu vy'ukuri ngo agiye kwirukanwa, atagiye kuja mu bibazo. Ati mu vy'ukuri Andrea Pirlo atageze habi adatsinze iyi derby y'Iture. Ati mu vy'ukuri ashobora kwirukanwa. Ikimenyesha makuru Marca i Madrid candikira Madrid ku mugwa mukuru wa Espagne cyo kitubwira kiti ati hasigaye amafinali 10. Akitubwira yuko mu vy'ukuri nkino 10 zisigaye muri La Liga ari nk'amafinali ku migwi itari UFC Barcelona, Atletico Madrid na Real Madrid. Kindi natubwira yuko Gianni Oblak na Luis Suarez bafashe mu mugwi wa Madrid kuronka amanota atemberiye Alves. Akaba nikimenyesha makuru AS kitubwira kiti Atletico Madrid mu vy'ukuri bari yokoreye mu vy'ukuri La Liga nyuma yaho Gianni Oblak asanye penalty ku nota 85 bagatsinda Alves igitsinde kimwe mu busa. Akaba kitubwira yuko uyu mugwi wa Chugmurusha Barcelona amanota 4 ku rutonde aho rusha Real Madrid amanota 6. Ikimenyesha makuru Mundo Deportivo cyo kitubwira kiti ni FC Barcelona iri totali. Akaba uyu mugwi Catalonia warawunyagiye Real Sociedad ibitsindo 3 muri kimwe, ibitsindo 6 muri kimwe. Mu vy'ukuri bawusanze muhira harimo ibitsindo 2 vya Leo Messi, ibitsindo 2 vya Sergio Dest, igitsindo ca Ousmane Dembele. Akaba ari harimo n'igitsindo ca c'umugabo Antoine Griezmann. Akaba uyu mugabo Leo Messi yaciye akurahaga ku Kazavi koko umukinyi wa mbere amaze gukina FC Barcelona inkino nyinshi mu mateka, inkino 760 mu vy'ukuri n'umunani. Akaba kandi Messi yanakuye agahigo ka Pele ko kumukinyi wa mbere akinye atsinze ibitsindo vyinshi mu ihiganwa rimwe, aho yatsinze ikitsindo ciwe c'467 mu ihiganwa rya La Liga. Ikimenyesha makuru Diario Sport naco kibikako kitubwira kiti ati ari festival ati ari festival mu vy'ukuri ati Barcelona mu vy'ukuri rose intsinzi ya Merita
i Anoeta ku kibuga ca Real Sociedad. Akaba kandi nakina twibutse ya Marco Messi yakoze dojeje kubabwira ngaho haruguru mugekane kinagano ko no kuri Joan Laporta kitubwira yuko ashitse no wamaze kumvikana na Wijnaldum mukinyi hagati wa Liverpool ashobora kuja mu mugwi wa FC Barcelona nyuma yo kurangiza amasezerano yo muri Liverpool muri uko kwezi kwa gatandatu kugiye kuza Chelsea nyamwo ku buntu guys tugiye tubaneza ku makuru ya transfer nyina bagiye avugwa n'imenyesha makuru bitandukanye akaba umugwi wa Juventus Directeur Sportif wayo Fabio Paratici yamaze gutangaza yuko ibintu vyuko Cristiano Ronaldo ashobora kuva muri Juventus ati bavyibagirwa mu vyukuri ati uyu mugabo intumbero Juventus ifise kuruta izindi muku kwezi kwa gatandatu mwiriki ati no kugumana Cristiano Ronaldo ati je vuga kashobora kugaruka muri Real Madrid ati bavyibagirwe mugikanye kimenyesha makuru AS kitubwira yuko Erling Haaland yamaze kubwira umu aje we yuko ashaka gukinira Real Madrid kandi yuko ategerezwa kuva muri Dortmund nitekarishya muri Champions League muri sezo tugiye gutangura akayemo vikimenyesha makuru ja AS ariko kibitubwira mu gihe Mikel Arteta ngo apanga mu vyukuri kugira Martin Odegaard umurideri mu mugwi ngo ashaka no kuca musinyisha ku buryo buhoraho akamuvana muri Real Madrid no kimenyesha makuru de Miller mu gihugu c'Ubwongereza guys mbana no ku makuru ya transfer nyine ya mitwa Xabi Alonso munamuzi no muri legende muri Liverpool na Real Madrid uyu mugabo nyuma kuba umumenyereza wa kabiri yungirije mu Real Sociedad wala utsinze na FC Barcelona akaba yamaze gusinyira umugwi wa Borussia Mönchengladbach wo mu gihugu c'Ubudagi akagwera mu kwezi kwa gatandatu bazoba bubereye umumenyereza wa mbere imenya umumenyereza wabo Marco Rose wazocaja mu mugwi wa Borussia Dortmund no wamaze kumusinyisha pre-contract wamaze kumusinyisha imbere akaba rero Xabi Alonso agiye kuba umumenyereza wa Real Sociedad guys kandi mbere yuko mva ku makuru abari maragenda avugwa akaba rero guys kimenyesha makuru transfer market gishira hanze agaciro k'abakinyi cyamaze gushira hanze abakinyi bazimvye muri La Liga umugwi w'abakinyi 11 bazimvye kuruta abandi muri La Liga akaba ari mu vy'ukuri La Liga abakinyi 11 ba mbere bazimvye bose hamwe bafise agaciro k'imiliyoni 8 na 10 z'amayero umunyezamu niyo Black afise agaciro k'imiliyoni 90 Jimenez myugariro miliyoni 60 Varane 70 Kunde 60 Casemiro 70 na De Jong 80 mu gihe Pedri afise 70 Llorente 70 Fati 80 Joao Felix 80 hamwe na Leo Messi 80 akaba kacanashize hanze abakinyi bazimvye kuruta abandi plutôt imigwi zimvye kuruta indi muri Premier League akora Man City yo ya mbere hamwe na Liverpool zose zifise agaciro karenga miliyaridi y'amayero mu gihe Chelsea, Man U, Tottenham, Arsenal na Leicester nazo zikurikira nkuko bibona kuri rutonde akaba rega zimyandi makuru ari aragenda avugwa akaba mbona noca kubabwira abatemba barahiganirwa Suriye ndoro y'umwaka aho rero kugeza kuri isaha Robert Lewandowski ari wayoboye abandi ibitego 35 akaba kuri Queen Cristiano Ronaldo ibitego 23 akaba umugabo wahabwa amahirwe gutwara Suriye ndoro canke 3 cinzahabu cuyu mwaka canke ciyi isezo mu vy'ukuri nyuma yo kugusha mwaka uheze kigatwara Ciro Immobile wa Lazio Roma ikimenyesha makuru Metro mu gihugu c'Ubwongereza naho twakubitiye kabacagarutse kuri Manchester yatsinze umugwi wa Man U ibitsindo 3 muri kimwe icisezerera muri FA Cup ikaba ari mu vy'ukuri kitubwira kiti Heaven and Hell ati juru hamwe na Hell Nacho akaba ari umugabo yatsinze ibitsindo bitari kinyuma gutsinda hat-trick muri Premier League mu ndwi heze yatsinze yindi double ayitsinda mu gwa Manchester United akaba ari muri tombora yaciye bajya FA Cup muri kimwe ca kabiri mu gwa Leicester bacutombora Southampton mu gihe yindi tombora ya Man City yaciye tombora mu gwa Chelsea mu gutsinda na umugwi wa Sheffield ibitsindo bibiri mu busa vya Ben Chilwell yatishuti barinziza hamwe na Hakim Ziyech Direct League Flight tubwira ati mu vy'ukuri ati Manchester yigenje neza akaba kinatubwira ko Fred Myuga umukinyi wa hagati wa United yatutswe ivyerekeye ivanga rushingiye ku rukuba kuri social media nyuma yo gukora ikosi ryatumye igitsindo ca Manchester cinjira akore ba mu comment bagiye baramutaka mu by'ukuri ku mbuga ngurukana bumenyi ibintu bifiseho bihuriye n'ivangura rishingiye ku rukuba yeretse yitubwira ati outfoxed ati manye mu by'ukuri bayigize bayiteye mu vy'ukuri gapapo kuri
FA Cup mu gihe kimwe cy'aho cyagarutse no kuri Tottenham yatsinze umugwi wa Aston Villa 2-0 muri Premier League harimo igitsina cya Harry Kane na Vinicius Carlos mu gihe iSport yitubwira ati Iheanacho yishe sezo yose ya United mu gihe nyuma yo kubona ko Premier League bamaze kubasiga bakaba bafite ikizire muri FA Cup akaba bavuga ati Iheanacho avyiciye rimwe kaba canagarutse no kuri Arsenal yanganije no mugwi wa West Ham 3 mu bindi comeback mu gusunda 3 muzo vyose rabigombora urukino rurangira umugwi wa Manchester wigenje neza mu vyukuri mu gihe nikemeje ko kitubwira ati running on empty ati mu vyukuri Ole agiye mu vyukuri yifatira abakinyi ni abatanga nibimenyesha makuru yuko batsinze kubera uburuhe akaye mu vyukuri imenyesha makuru byose mu Bwongereza byagarutse kugurukino na Media Sport tubwira ati Silver Foxes ati mu vyukuri Foxes bayigiye kuba mu vyukuri giye ibaye Silver akaye mu vyukuri atakindi kintu bagibara kwako mu gihugu c'Ubwongereza guys cyo mu gihugu c'Ubufaransa gato no sinogira ntaci akabimenyesha makuru l'équipe cyo cyagarutse kuri urukino rwa Koje Paris no mu Guariyo Paris ibitsindo bine mu busa harimo bine muri bibiri harimo double ya Kylian Mbappé kitubwira kiti ubuzima muri Rose akaba Paris Saint-Germain yacifata ikibanza ca mbere muri Ligue 1 guys sinogena kandi naciye mu gihugu ca Tanzania sinogena naciye mu babanyi bwana sinogena naciye mu babanyi akaba kemenyesha makuru champion kitubwira kiti Luis arimo arubaka ubwami bwiwe arimo arubaka ubwami bwiwe ku mugano wa Afrika akaba umugabo umusatirizi wa Simba bananye kwigeze neza muri CAF Champions League amaze gutsira ibitsindo bitari bike aho yigeze no kunatorwa nk'umukinyi uri mu minsi heze akaba umugabo mu vikri abananye no kwifuza n'imigo itari mike za Al Ahly akaba ari mu boss wa Simba mengo amutireze kimiliyoni renga y'amadolari umuntu amwifuza urumva umupira wa Tanzania ugeze akwa Michezo yagarutse ku bakinyi ba Young Africans bagire gusezera Magufuli bonandika mu gitabo c'iteka aheruka kwitaba Imana akaba ari mu vyukuri na Fiston Abdelrazak ari mwabo bantu mu bakinyi bayangangira mu babona no ngaho ku ifoto bari mwarasinya nkuko yayishiriye kuri Instagram yiwiwe guys ndangirize reka ndangirize kuri iyi story nasomye yuko Cristiano Ronaldo na Zlatan Ibrahimovic aribo bakinyi bonyene bamaze gutsinda igitsindo kuri buri munota ubaho mu mupira w'amaguru akaba ari abagabo bamaze gutsinda igitsindo na umunota wa mbere ushaka kwa 90 mu minota w'ukino wa mupira w'amaguru nibo bakinyi bonyene babaho bamaze kutsinda igitsindo urumva bakaraba danje mu vyukuri ari abahatari guys mugire umunsi mwiza murakoze.